mu bisanzwe nivyo ngoma sigurira abantu ndabereke neza ku bino bintu bikura mu gisagara ca Bujumbura cyane mu Burundi muri rusange ko mu misi yahera hahiya Ngozi sivyo ari abantu babitegura ku nyungu zabo nibyo bashaka gushikako kuko jewe sinemeza ko hari accident accident ishobora kuba bien sûr ariko accident za buri gihe mu Burundi gusa ntizibaho mu Burundi gusa oya nivyo kuntu bo reka rero mu bisanzwe hari ikintu bita triangle d'Ofi triangle d'Ofi umva ni nyabutatu y'umuriro kugira habe accident nk'iyi nivyo nshaka gusigurira abantu nico tunavuze ati abantu baze gukurikira ikiganiro kumbure baza kuhera ku ntaguhereze ko banahigire byinshi neza twajya amagrenade bazobagaze ku murongo muri bisi ukumva grenade iyo twimirije amatora hama habo dukoryo utuntu twinshi byinshi rero n'abantu ntibatangare gusa Imana ishimwe ko ubatamagrenade bagitera nico kintu conyene nibaza ko ico kintu mu myaka yahera baragikorera ko nibaza ko bakosowe n'aba bantu ariko baraturira amasoko bitebe biteguke bazokosorwa je ndabivuze neza cyane iki si kintu cyo gufata minenegwa ahubwo dukwiye kumenya ngo nihe handi himirije gusha bategura guturira handi he irega tuzosanga twavise dusange ni banki rase. Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien. So les amis, nkuko byama icambere na mbere reka tubanze twakira umusasanguzi wacu John Mabu. So welcome cyo tugenda tubwirwa ko no guca agafaranga imbere ko turi mu kiganiro nyeze nacu no munsi. Welcome. Yes, kana musabana bose dugurikirana abari mu Burundi hanze Burundi ni mara mutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. Ego. Nizere ko mumeze neza badukurikirana bari mu mihinga itandukanye. Ndabibutsa ko utameze neza no gusenga kumbure je bizogenda neza. Amen. Hama utameze neza mu mufuko abandanya akora cyane je bizogenda neza. Yes, nibutsa abantu baru kino kiganiro bagikurikirane cyane kuva ku ntango kugera ku iherezo kubera ko tugiye kubavugira ibintu bikomeye cyane gose. Tugiye kubavugira ibintu bikomeye kandi bikenewe kuvuga guti dingira kamaro ku buzima bw'igihugu. Yes, nizere ko nawe umeze neza. Meze neza cyane ndashima Imana. Biro ni sawa. Sava. Kabisa. Yeah. Ariko tubanze twamamaze. Tubanze twerero duce agafaranga. Muri Nati Burundi kwa kundi nyene ni. Yeah. Twafitiye ikinyobwa rukundo tangawizi kirabice bigacika mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mu ntara hagati bese mu gisagara cya Bujumbura ibintu bimeze neza cyane. Yes. Kino kinyobwa rero tangawizi ndagusaye umugenzi ngo ucihereze unagihereze n'umugenzi wawe kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza akanyota bandanye wivuna akanyota kuko ino rukundo tangawizi itandukanye niyo abandi bamenyere. Yeah. Yes, rero ino rukundo tangawizi ikorerwa muri Nati Burundi na Keza Agro Trading. Hama ikinyobwa rukundo tangawizi muragisanga Bujumbura mu Ngagara muri quartier industrielle. Yeah. Akanimero twakabaye 6257 Yeah. 62 amajana 522 133. Urakoze cyane kabisa. Nkuko byama reka rero cyo dutera tuja mu kiganiro nyezina cyo no mu abantu nitubarambire cyane kabisa. Uyu munsi shaka twigire hamwe ku kintu gituma amasoko yama ariko arasha. Yeah. Why? Yes, bino ni bintu cyambere kambanze mpoze abarundi muri rusangi bamaze kuburira ibyabo mwaya masoko. Kubera ko impamvu dukoze kino kiganiro aru kubera bino bintu bimaze kuba akananira abahinga. Muzikira akananira abahinga biriko birisubiriza biriko birasubira je nkibaza why kubera kari mu Burundi gusa bino bintu biriko biraba. Sivyo? Niho amasoko yubatse nabi, niho amasoko adakwije ibisabwa. Ni kubera iki? Bino bintu ndashaka rero tubisasangure ari kugira ngo abarundi bose canke abanyamahanga bumve ko bino bintu je bwa mbere ndemeza ko atari accident. Bino bintu si accident, bino bintu ni ibintu bitegurwa hama bigashirwa mu ngiro bivanye n'ibyo kunyungu zabamo. Sivyo?
mugani baza ko inyungu z'aba bantu ziko ziratuma abantu benshi bariko baraja mu buzima buzimbi kubera ko ari urashobora kwaka credit muri banki kanaka kugira ngo ushobore kugenda kwiyungunganya mu kudandaza urazi neza commerce kugwa n'abantu benshi cyane sivyo kandi commerce irimo amafaranga vraiment nibaza ko abadandaza ari bo bantu ba mbere bafite amafaranga mu bihugu bitandukanye sivyo urucubona umuntu ariko arahomba amamiliyoni sinzi ko harabye ujya muriro muri ville kujya garirinza ndayizamba hamwe na Lopalizi ukuraba ijyanzu garenda yizambura yize ni etage iri profession yubatswe neza ku buhinga bugezwe hariho na ascenseur sivyo na hantu vraiment na hantu hashitse nubwo hatwara umunyamahanga yavuga ati wa ndinjiye muri galeri nibaza ko iri muri yari galeri iri mu zambere ngaha mu gihugu cy'ubuci aha mu gisagara cya Bujumbura sivyo kubona rero galeri nkijya isha igatokumbira ni ibintu bibabaje ni ibintu biteye n'ubwo neza cyane ku miryango itandukanye kubera kugenza iyi sati ko turakora kino kiganiro ndazi neza ko hariho abantu imiryango imwe iri mu bibazo ntigara n'abantu usanga bigwariye imitima ugasanga umutima urahagaze byama byabaye umutima urahagaze kabisa kandi cyane no kuvuga iki bino bintu n'ibintu bidushira mu ruhombo bino n'ibintu bituma n'igihugu kije mu ruhombo bwabo kubera ko abantu baba bahishije ibyabo mu masoko baba bafise amassurance sivyo leta iragenda gikariya sivyo hariho byose n'abataba bafise izo assurance urumva kare turabire hamwe bino bintu kuri ko bikobera mu Burundi byisubiriza ni kubera bo jewe ndibuka ari ibintu twize ku ishure ibintu agashiye kuritwa gute ibintu by'ama accident y'imiriro kunyene mu busanzwe nivyo ngoma sigurira abantu ndabereke neza ku bino bintu bikura mu gisagara ca Bujumbura cyaye mu Burundi muri rusanzwe ko mu misi yahera hahiya Ngozi sivyo ari abantu babitegura ku nyungu zabo nibyo bashaka gushikako kuko jewe sinemeza ko hari ama accident accident ishobora kuba bien sûr ariko accident za buri gihe mu Burundi gusa ntizibaho mu Burundi gusa nivyo ko bo reka rero mu busanzwe hari ikintu bita triangle dauphin umva ni nyabutatu y'umuriro kugira habe accident nk'iyi nivyo nshaka gusigurira abantu nicyo tunavuze ati abantu baze gukurikira ikiganiro kumbure baza guhera ku ntango guhereze ko banahigire byinshi neza cyane ariko bita triangle dauphin iyi triangle dauphin igizwe n'ikintu bitwa ibizo n'ibintu bitatu ariko bita incombustible hakaba icyo bita incombira hakaba n'icyo bitwa source de chaleur sibyo incombustible no kuvuga nibiki nizimbaho nizimpapuro ni gaze n'ama plastique bijya bintu ushura kwaka bigafatwa n'umuriro icyo nicyo bitwa incombustible muri galeri ndayizamba sinibaza ko hariho imbaho cyanke iki sivuze ko zidahari turaza kubigarukako mugabo na hantu ni yari galeri ya kijambere yubatswe n'ivyuma nibaza ko byari ivyuma biri hajya hantu sivyo kubera ko sinibaza neza umuntu yoguha uruhusha gwo gushira imbaho hajya hantu byari ivyuma nibaza ko umaze kujayo neza cyane byari ivyuma sivyo so no kuvuga iki hakabaho nico bitwa incombira incombira ni gihe ahantu haba hakanye cyane hakispoza zijya oxygene zikaja no hejuru mbo adatanga karuru kugira abantu bitahura nturabona umuntu akanye yaro ageze ngo hagasoka umwotsi voila je nishari unubushuhe nabije birashobora gutuma haba umuriro sivyo nibaza hajyana ko hadakanye ku madogre yaho hoza n'umuriro ntahantu vraiment hameze neza nibaza ko hadakanye n'amaklimatizeri ariyo sivyo icya gatatu hari cyo bita source de chaleur sivyo isource de chaleur ni kuvuga ni nka kujya ubu haba nkubu etenseri sivyo umaze kubona nk'umuntu ariko arasudira burya muntu butaragurika ubwo etenseri sivyo nibaza ko hajyanye ibintu bitari bihari sivyo iyi rero ncambwira abantu originalite y'ukuntu haba zino accident biba byavuye ku kibiva hehe mu bisanzwe sivyo inyubakwa irashobora kuba ifise
ndiko ngerageza kuja indi kwibi bintu kugira nshingaruka abantu ndabasigurira igituma bintu ndatera max dasana neza cyane. hari ico bitwa hari ushaka kugira hakaba installation électrique ukuru installer amatara hakaba bakurusiri kubitsi ugasanga birafatanye electricité baca bavyumva ugasanga hariho ibintu zenya prise ari surchargé ibintu n'ivyo nyene mu installation ugasanga ibintu nibiri bien installé bwa muri ndayizamba sinibaza ko umuengineer ibyo bintu yokuri iryo kosa hajya hano urahanze yari gorof be zari nivu zinga menga zitatu zine ijari ibintu nk'ibi na ahantu kabisa hagezweho n'ahantu hameze neza nibaza ko iyo hatuba installation iyo urofa ngo bizane makuru siko hakaba hariho nico bitwa ico bita les activités humaines activité humaine ni bajya abantu basanga badandariza mu isoko cyangwa badandariza bajya muri galeri usanga hareba no kubaranwa amatabi hari gitawurizimya nabi sibyo likagwa nk'ahantu gutariza imiti bijyana byo bishobora kuzana iki umuriro mugahajya ahantu oya siwashobora gufunga sindabyibaza hakabaho icyo bita amasudire hano abantu bari ko barasudira bijya bintu nyene mwe navuga ama intensive yego nibaza hajya atasudire bokorerayo sibyo mbese bashaka kwikora ko aragira ama installation bushasha mugabo nibaza ko bitotuma nibaza ko baba baciye muri sindavyibaza ko hajya ahantu basudirayo sibyo ibyo nivyo bituma ishobora kugira ane gutera umuriro hakabaho n'igikoni bien sûr cuisine bashobora gusiga imbabura yakije sibyo kibagira kuzinya amakara ugasanga biragize ushobora kugira ugasanga watetse amavuta arahiye sibyo kubanza kubona amavuta yahiye cyane hari gihe yaka ibyo navyo haje nibaza ko ikoni cyari sibyo abantu banyumva neza tuko turaza neza hakaca habaho n'ikindi bita les actes malveillants actes malveillants rero n'abagizi ba nabi ushobora kwinjira abagizi ba nabi kahatunda sibyo hakaba n'ikindi n'inkuba mbese mu bayita gute nkuba sera foudre mbasaka rukonye n'inkuba irashobora gukubita ikazana amakuru sibwo mugani baza katankuba yakubise muri none ntankuba yakubise kuko abantu bari muri ville batubwiza ukuri ntankuba yigeze ivuga ivyo rero nivyo bintu bishobora gutuma ahantu hasha mugabo muri galeri ndayizamba n'ukuri kw'Imana je ndahazi ndazi ko ari ahantu hakwije ibiti ofite n'ahantu hari ni galeri ya kijambere mbore twinjire rero mu isesangura nyayo kugira ngo twumve abantu twumvishe neza ko bino bitatara ama accident ari abantu babitegura bakabishira mu ngira nakoze post yanje kuri rwanje rwa Facebook ndavuga nti urugamba rw'amasoro warabananiye bariko bagerageza kuza mu bene gihugu bababuraguza CNDD-FDD nta muntu n'umwe turi guca ku ruhande canke tureke iyi ntwaro ya CNDD-FDD kuva 2005 genda hamya neza ku yani ifisa abansi benshi hari igigano nigeze ko ndavuga burya urugamba bararutsinze rw'amasoro urugamba rw'ubutunzi urugamba rw'ubutunzi rezami baracarwa sivyo iyo rero umaze kuba warananiwe umuntu urashobora akakunesha nk'ubu genda ashobora kubanza tugahangana akakunesha ugaca ku mwana we wanje kugira ngo kuronke voilà sivyo bariko bagerageza kuburagiza bene gihugu bariko barageza kubacisha mu buzima bugoye byankibikunde kugira ngo bagerageze kuba ufite guhungabanya n'intwaro ihari uyu mwana bino bintu rero hari abantu bariko barabikora je ndabyemeza ijana kwijana hari abantu bariko baraturira ano masoko ko ntibisiguriza urumva nagiye mbora muri commentaire abantu ngo ni CNDD-FDD yaturira kendo imagine les amis number 1 CNDD-FDD mugani ocha wibura yuko yacipiriye ocha iturira amasoko c'est ça CNDD-FDD yaratowe President nyene cyo mukuru w'igihugu yarabivuze Evariste Ndayishimiye nambo ushaka kuduhiga ngo witoze unsinde hama nshira hintayishize neza cyane CNDD-FDD yatowe n'abenegwe igihumbi imiliyoni 10 na zinga ni gute intwaro itwarira bene gihugu intwaro ikingira bene gihugu yogaruka igaturira amasoko numva bino bintu ko ari kurengeye neza cyane so no kuvuga iki
hariho sinigere babita bano bantu baturira amasoko mu gifaransa bano bantu n'aba expert mu guturira amasoko kuza ndabisubiyemo bano bantu n'abantu bafise ico bagamije kandi mwibuke neza mu minsi yahera twajya amagrenade bazomagaze ku murongo muri bisi ukumva grenade iyo twimirije amatora hama habo dukoryo utuntu twinshi byinshi yego rero n'abantu ntibatangare gusa Imana ishimwe ko ubatama grenade bagitera yego nico kintu conyene nibaza ko ico kintu mu myaka yahera baragikorera ko nibaza ko bakosowe n'aba bantu ariko baraturira amasoko yego bitebuke bazokosorwa je ndabivuze neza cyane bariko barica ubuzima bwabe n'igihugu bariko barakenesha abantu bariko baratuma abantu baje mu ruhombo rudasiguritse urumva yego nami ndaraba amastati y'abantu batandukanye ukora abastati y'umuntu kumva namoso zivura yoza ukurumva yego rero iki si kintu cyo gufata minenegwa ahubwo dukwiye kumenya ngo nihe handi himirije gusha bategura guturira handi hehe irega tuzosanga twavise dusange ni banki rase ibanki y'igihugu dusange na meza za microfinance dusange c'est vrai ivyo bariko barategura nta ubizi zizokwaka vraiment bano bantu batangwe no kuntira ubwoba nico bitubona kubwiye nti president yagize kuvuga ati ntimujya mu mukondora zose umwansi w'igihugu ntaho yagiye aranyene hari intumwa kubera kubakubwiye ko hariho les infiltrés my friend hari abantu bakunda amafaranga hari abantu b'ibisambo hari abantu yumva yohemukira igihugu kubera amafaranga neza cyane ukumva wemukira bene wanyu kubera amafaranga yego jewe rero bino bintu by'amasuka gumasha jewe ku ruhande rw'iwanyu ndabona neza ko harimo ikibazo ndabona ko ari inzira yonyene bariko barashaka yo kurwanya ubutegetsi nshaka kubaza akabazo kamwe mbega uravye ukuntu bariko barahimiriza abantu mu masoko mato atari mato cyane nk'isoko ya Kamenge isoko za Kinama ngo bakuremwo ama etagere y'imbaho bashiremwo ama etagere y'ivyuma ngo niho amasoko ngo adasha Uvyo bari byo bituma ngo amasoko asha ku muntu zenya y'imbaho bicara nagerageje kubisigura mu muri ankombira canke muri combustible niho babisigura neza imbaho zonyene zituma isokisha n'impapuro ziratuma isokisha sivyo nizi impunzu nyene banda bakora kugenda bakaturira impunzu zikaka hagasha urumva ahubwo no kumenya nukubwira kumenya bano bantu bariko barakura bino bintu kuko jewe ndazi ko igihugu ndazi ko kidasinziriye bitebe bano bantu bazofatwa job di flash bano bantu bazofatwa kandi bano bantu bategerezwa gukubitwa intaye mu gahanga uko barasubije inyuma abenegihugu cyane reka na economy di page je hasi kubera ko nk'ubu leta ikigenda muri gahunda itari yategekanije yo kuriha amantuze aba bantu amasiranse y'aba bantu urumva ni ibintu nyene nimwe nakubwira nti umuntu urashaka kumunanira ku rusoro akashaka kugutegera ku butunzi neza cyane ariko nibutse abantu ibuye riserutse niba rikigizene ntibakica isuka ntiribarecisha isuka urumva bano bantu nta ntango bashobora gutera numushobora kuba muri abantu bacace ngo mugwanye ngo abantu ngo miliyoni ngo 10 na zingahe ngo mubaneshe vraiment uri kuraba inyubako ya Jagari ndayizamba ukuntu imeze uyu mwanya ni ibintu babaje biteye agahinda y'ukuri ariko Imana na Paris yahi ariko Imana ihorihoze twihanganisha abantu bose bariko baraburira ibya turabihanganishije cyane vraiment ibintu bibabaje mwihangane gose ibintu bibabaje cyane gose ariko nongera asaba leta yacu irabe ukuntu umutekano w'aya masoko ukingirwa kujya w'igisoko waro mu bintu bya mbere byinjiriza igihugu amasoko abarimo niyo mpamvu ubona bayahagurukiye mu bintu bya mbere byinjiriza igihugu amasoko arimo cyane niho hantu hahurira abantu benshi niho hantu hama circulation y'amafaranga ibaze nk'ubu hari abantu bogize mariage urazi ko batora ibyo ibishungi ibintu byose amakositimu ibiki bitambara canke iki muri hajya muri
Karirinza Ndayizamba aha muri Parisien niho hantu honyine. Yego. Nibibazo nukuri bano bantu bitebe ndetse ngo bazofatwa azofatwa mugabo nasubiyemo ndavyemeje neza ko izi si accident izi ni integuro zitegurwa n'abantu kandi bakabikora bakabishira mu muntu. Yego urumva ya rega igihugu gishobora kuba carinjiriwe ntitubimenye. Yego bamaneko sinabwe vya bamaneko barahari bamaneko nibobura ni kuvuga ubu bavuze ntibajya abantu genda mu bice psychologiquement mubonone mu mitwe abene gihugu mubashavuze niko byamye kuva kera. Ubundi barabizi neza ko biciye mu matora bano bantu ntibapasa bateza guterasa akajagari. Ibaze rero umuntu aguturirira isoko abari we ashaka kugutwara. Yego kwera ibaze baje guteza ibyago baca bashaka umunyabyago bano beka ndambaza bano bantu bama bavuga ngo bikini bano bantu barabakunda abantu bari kwaturira amasoko bari kwakinisha imiryango yayo. Kubera ko iyo umuntu aturiye amasoko usanga turi amasoko harimo kuzine wawe harimo imita ya kuzine wawe harimo imita ya tonto wawe harimo imita ya tantine. None hari uwo muntu abagukunda nta na gato nta tumusanga kuvuga hari yanya kumbuga ngo urukwano rumenye yasaze yambaye ugwanga yagizene ngo reka kugira ngo ntuze. Yego basha ko kwanza guhinduka muri mwebwe nyine neza cyane imbere yuko ifo kwanza mu misere twaravuze ibintu bya Pacifique aranyuruza abantu kajiza kubatabariza. Ubu n'abaraturira amasoko bakaca baza gutabaza. Yego urumva bagatangura kuvuga ngo sende defide ngo byayinaniye ngo ntizi gukingira amasoko ngo ntigirane aribo bariko barabikora aribo bariko barabikora. So bino bintu bikwiye guhagarara n'ukuri kuko abene igihugu bararusha. Namwe ukeneye igihugu pambana n'igisirikare cyo gupambana n'abene igihugu. Pambana n'igisirikare cyo guhekenisha abene igihugu. Yego kuko na sende defide ndibaza kiri mu ishamba yagwana n'abasirikare b'igihugu. Urumva nibapambane n'abasirikare bwo bareke kuza baja mu bene igihugu canke byabananiye bishikana. So reka ndagushimira cyane Germain. Yes ngashimira abantu bose badukurikirana. Twongera duhoza n'imiryango yaburiye ibintu muri Ndayizamba na Le Parisien. Mukomeze kwihangana no kwihangana. Dufise inshuti dufise abagenzi dufise bene wacu turafise ibintu badandarizayo. So reka nongera ndagushimira cyane Germain. Yeah. Thank you so much. Kabisa.